Muri ivyo bikorwa atari uko twaje gushigikira Amede, mwatubwiye neza yuko mwari mu bindi bikorwa by'ubuzima bwa misi yose, atakanyegezo abanga karimwo twobimenya. Turiko dukora filme, novuga ni série nshasha igiye kuja hanze canke habona muri kuno kwezi tugiye gutangura ukwezi kwa kabiri. Yego. Rero twari tumaze imisi ibiri ino turi muri shooting iyo filme. Okay. Turi kumwe na bamwe bahana Gitega, turi kumwe na bamwe mu bakinyi ba Ninde, turi kumwe na bamwe mu bakinyi b'amareresi twaje tuvanye mu gisagara ca Bujumbura. Ya bakunzi banyishu media turongeye kandi kubagarukana muri kino kiganiro cy'abakinyi b'amareresi. Nkuko mubibona turi kumwe n'umushitsi, ariko imbere yuko ndamuvuga amazina reka ndamuha akanya aramutse abafans kandi yongere kandi abibwiye n'uwariwe. Ndazi muramuzi ariko reka twibutse akazina kiye. Murakoze cyane. Amazina nje ni SABAS NKURUNZIZA, ndi umukinyi w'amareresi, ndi umuririmbyi wa gospel, ndi umustiliste, créateur de mode. Yeah. Ndi umukozi w'Imana. Yap nkuko mubyumvise SABAS NKURUNZIZA asanzwe arimba gospel kandi n'umukozi w'Imana n'umustiliste. Ikirengeye kuri ibyo nkuko nariko ndababwira n'umukinyi w'amareresi, naco gituma iki kiganiro ari cy'abakinyi b'amareresi. SABAS ndaguhe ikaze na karibu muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Okay. Muri make kugira ngo dukoreshe umwanya hanyuma nidove tunamutesha, turi ahantu turi Gitega ku mugwa mukuru wa politike y'igihugu cy'u Burundi. Turi mu gikorwa runaka ariko je ndashaka kwibabwira, ariko reka ndasubiye kandi ndamubaze SABAS, kino gikorwa twajemwo ni gikorwa nyabaki? Twaje muri lancement officiel ya filme. Murabizi yuko dusanzwe dushigikirana n'abandi, surtout abo bakinyi b'amareresi. Turi kumwe na Amede, aba BMT n'abandi bose basanzwe barakinye muri iyo film. Hanyuma je nanje nitavye akamo naje kubashigikira, ariko hamwe n'ivyo nanisanzwe ndi hani Gitega mu bikorwa vya misi yose bijanye na film. Urumva rero yuko nkuko nako ndababwira bivanye n'ubuzi butandukanye, SABAS NKURUNZIZA asanzwe muzi neza yuko nkuko nabibabwiye akora cinematography, arico kintu twashimikiye ko cyane. Kandi SABAS nkuko yabitumenyesheje, nkuko n'abandi bose mubizi, asanzwe aririmba gospel, asanzwe ari umukozi w'Imana, akongera kandi agakora akazi kari ku ruhande kuba ari umustiliste créateur. Muri ivyo bikorwa atari uko twaje gushigikira Amede, mwatubwiye neza yuko mwari mu bindi bikorwa by'ubuzima bwa misi yose, atakanyegezo abanga karimwo twobimenya. Turiko dukora filme, novuga ni série nshasha igiye kuja hanze canke habona muri kuno kwezi tugiye gutangura ukwezi kwa kabiri. Yego. Rero twari tumaze imisi ibiri ino turi muri shooting iyo filme. Okay. Turi kumwe na bamwe bahana Gitega, turi kumwe na bamwe mu bakinyi ba Ninde, turi kumwe na bamwe mu bakinyi b'amareresi twaje tuvanye mu gisagara ca Bujumbura. Rero twari tumaze imisi ibiri turi mu ivyo bikorwa. Uno munsi duhejeje ubu nyene muri kano kagoroba. Tuja turavuga ati ntitwaca dusubira inyuma kuko no kwiraburije, ariko ko twari dusanzwe twarumvise akamo yuko aba BMT bazoba ari ino, twari dusanzwe dufashanya twongera dushigikirana mu bikorwa. Turavuga ati reka twitabe ubutumire tuje gushigikira abagenzi bacu. Ego, urumva rero yuko ibikorwa bya SABAS n'umugwi bari kumwe birabandanya. Reka twebwe ku ruhande rwacu tukubwire ko haje kandi ukomereza aho uri ubandanye kuko n'ibikorwa byawe turabona ko ari byiza cyane. Merci beaucoup. Ikibazo kindi nagira ndakubaze, mbega muri lancement officiel y'cinema kuri umutumire uba warayikinyemwo nka SABAS canke nkundi muntu? Oya, sinayikinyemwo, ariko urumva yuko ari gikorwa cyawe dusangiye umwuga. Nashimye kuza kwifatikanya nabo no kuraba ibikorwa byabo kuntu bimeze. Bavuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Natwe turafise ama evenement turiko turategura, kandi agafuni kabagara ubumwe n'akarenge
uno munsi ntashigikiye abo dusangiye igikorwa nanje ejo nzobitura hamusange biragoranye kuko hari byinshi dusanzwe turiko turatunganya nkuko twababwiye mwino serie yacu nshasha turiko turatunganya tugiye gukora izo dufate ibyoroshe biboneka ku bantu benshi dufate kampani kanaka baratoye umurongozi wayo mumaze gutora umurongozi wayo abari muri kampani bose kujya mu nazo tubera umwana mwiza kujya mu nazo tubera umuntu mwiza bagatangura kumugwanya ataranakora akona karore mu muryango navuze ko bihera ku isi iyi rero yitwa nawe yagiye muraza kubibona ko yahereye ku isi umwana yabonye mukase yinjiye atangura kumutoteza ngo ni muba atarabona ko icyo kintu cyo twafatiye ko duteranya ibyo bintu dusanisha n'ibamo nkundira gatoya ntaho yagiye nde muri iyi rero muzobona ntaho yagiye umwana w'umukobwa muri none resi akundwa yitwa Karire yabaye mu rugo iwabo abana na mukase aramutoteza aramwoba wa wundi amaze komoka aca Karire amaze komoka umukobwa yitwa Karire niwe mukinyi mukuru muri Noreresi yomowe na mukase amaze komoka ahashitse yahungiye akundwa n'umugabo nawe afise umukobwa akunzwe n'umugabo afise umukobwa ashitse muri urwo rugo nawe aratotezwa bamubora ko ari mukase we bamukase yarabonye ko ari mubi ko ariko we ntiyaraje yiteguye kuzoba mubi kuri uwo wundi mukobwa isano rero mukase wiwe yari mubi mugabo ntiyari kucaba mubi ku wundi kuko yarabonye ba mukase ko ari babi n'umugo wanyu mbega ni kubera iki yasikuwaruka avuze ko mwatangiye gukina mu mwaka wa 2010 hari ivyamwa canke ingaruka tuba ari nziza kuva mutangiye gushira habona ibintu bivuga muti kuba yarafashije ubundi canke ubwacu ntitwatanguye 17 twatanguye muri 2012 ariko 2017 niho twatanguye gushira ku mugaragaro iresi ya twebwe rero sugwaruka bwonyene turi kumwe n'abakuze muraza kubonamo abatama muraza kubonamo abavyeyi bakuze ariko ugwaruka tushira imbere kubera yuko ubwa mbere mugwaruka murabonamwe abantu batagira akazi benshi suko tuvuga ko tubahemba cyane ariko burya kugira akazi ni ikintu gifasha cyane ariko kandi mugwaruka haracyarimo abantu bakeneye gutangiza message iyo message mu bantu kugira bumve ubutumwa dufise muri twebwe tushikane none kwereke mwashimye yuko mukora filme kuri mukase w'umuntu iyo nisije imwe twafashe dufatiye kubiriko biraba mu gihugu kubiba mu gihugu kwaba mukase baba twakuze twumva yuko mukase w'umuntu atari umuvyeyi ndumiwe